kuko witwa Edouard rero witwa Abel ukajuja kuri stade ugatamba ngo mwarikukiye ukwikukira baraguharanira ni kwagarukiye mu rugamba rwa gasore na mirerekano na ntidendereza kurabandanya na bamuhigwa ukwikukira ni filozofi twava ko ari kwiyambura uyambura cagihuzu umukoroni yakwambitse authenticité africaine nk'akarorero ya Mobutu yavuze ati jewe navutse nitwa Désiré Joseph Désiré izina ry'ubukristo yari Joseph Désiré hamwe na Mobutu izina ry'ikongomani aravuga ati ubu muri Zaire haje ikintu citwa authenticité africaine abakongomani mwese nimukureko amazina y'ubukristo nitwa amazina ahuye n'indimi ziwanyu niho rero Mobutu yaciye yitwa Mobutu Sese Seko kuko mbengu wa Zabanga ibyo niryo zina rero Mobutu yaciye ahindura ako nakarorero keza dushobora kwigira ku munyafrika mwene wacu yano umuntu yamenyekanye nk'umuntu yakunze inda zerubaka amazu i Burayi ico ni ikintu kibi nta muntu kimwigirako cyo kudakunda bene wabo igihugu ariko ico kintu ca authenticité africaine kubwanje ni filozofi nziza cyane abanyafrika tugiye gukurikira kandi yari n'abarundi ubiravye uno munsi muri urungano rw'uno munsi bariko baritama abana babo amazina y'ikirundi sinzi kurabibona nico n'ikintu ciza cyane ndizera yuko mu myaka iri imbere abantu bazojijuka bige kubakira ku muzi w'igisekuruza cawo kujya basokuruza bita abana babo amazina y'ikirundi n'abarundi bavyigane n'ikintu ciza cyane gihesha iteka igihugu gihesha iteka basokuruza. Yes, bakunzi ba Kejo Media bakunzi b'ibintu bivyiza gusa. Bakunzi mukunda ibintu bitagase uno munsi nabazanye ku kibanza kinini ndibaza murakibona. Iki kibanza abantu b'Imana kiri ku isoko. Ndabwiye ko Kejo Media igerageza ku promoting ibintu bizima, ikagerageza kwerekana ibintu bizima. Niyo mpamvu nuno munsi nabazanye iki kibanza kiri ku isoko. Iki kibanza gikeneye amafaranga, gikeneye umuntu acubakamo. Ariko ayo mafaranga imbere yuko aboneka reka ndaguhe na adresse ya nyayo. Ni kuri Africaine mu Nyabugete ahantu harakayaga hameze neza. Si ahantu uzoryama ukumva ubushuhe gusa nibwo bugusanga mu nzu. Si ibyo gusa iyi parcelle ihagaze muri are zine gusa. Kuri ubwo umaze kuzana umufungo wawe ucubona nimero ngaho hamugahamagara bakakwiteramwo parcelle. Nuko Kejo Media umenye yuko yamamaza ibintu bizima. Nabandi mushaka kwamamaza muze hano mwamamaze karibu murahawe ikaze kuri Kejo Media. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye. Iyi ni Kejo Media nkuko bisanzwe ni cyahiganiro cyanyu African Fest umunyafrika ubwa mbere. Bifise ubutumira adasanzwe. Siyambere mubonye ngaho muri make ku ndero twigishijwe kirazira kuvuga mu izina umuntu. Reka tumuhe kaze yidondora hama twananye ku ngingo. Ego murakoze cyane Kejo Media ndaramukije bariko baradukurikirana nica kiganiro ca African Fest ndabashimiye cyane kubona mwantumiye amazina yanje ni Furanzima Mutabazi. Murakoze cyane Furanzima Mutabazi. Uyu munsi twasuye kubatuma ko ngaha kuri televiziyo za Kejo Media anako twasanze ahantu hameze neza ni mu biti barako muri ahantu hameze neza cyane ahantu harakayaga. Ero uyu munsi twakwifije ko tuyaga kubijanye n'amazina. Cyane cyane amazina twitwa abana bacu. Ano uyu munsi hari amazina aryoshe cyane bakunda kuvuga ngo araryoshe umwana ngo twitwa akazina keza. Mbega itandukano riri hagati y'amazina yacu n'amazina y'abasokuruza bacu. Hari ico byita mu bijanye n'umuco nakaranga nk'igihugu. Ego murakoze cyane ku kibazo ciza mu mbajije kintu kijanye n'amazina reka tugihere ku muzi kugira ngo abadukurikirana bitahuriyo iyo byaje biva. Mu Burundi basokuruza ntibamye arabakirisu canke abisilamu. Uravye ukoze umwihwezo kujanye n'amazina uzosanga n'umusara abarundi bitwa ba Ibrahim, ba Abdul, ba Isa, arabarundi bitwa ba Darcy, bitwa ba Pierre, ba Jean. Ivyo rero mbega byaje bivahe. Mu Burundi mu 1930 niho ubukirisu bwinjira ari umupatiri yitwa Kanonika yari umuzungu niwe yafuse ico gihe afuta ukubandwa niwe yafuse umuganuro hamwe no guterekera imizimu kuva ico gihe imbere yaho reka duhere imbere yaho abarundi bitwa gute imbere yaho hari amazina ya Cambarantama, Sebitungwa, Mbonyingingo yari amazina nkayo ba Rugamba, ba Ntare, ba Sato
amazina niyo yari ahari y'ikirundi yuzuye yaba ari izina rimwe canke amazina abiri abarundi bitwa amazina y'ikirundi ariko kuva uyu muzungu w'umumisionari kanonika azanye ubukirisu novuga ko bwanje yaciye uruzogi rwahuza abarundi n'igisekuruza cawo haciye haza amadini mazanano haza ubukirisu abarundi ntibasuye kubandwa ntibasuye guterekera imizimu ntibasuye guhimbaza umuganuro ibi rero birafise ukuntu byahinduye abarundi ntibari bakiri abarundi bace bahinduka abanyamahanga kuko ibintu by'amadini nico gituma ndayita amadini mazanano ni ibintu byavuye hakurya y'amazi si by'abarundi ubukirisu bwavuye i Roma niyo bwaremewe ibi si by'abarundi abarundi barabandwa bagaterekera imizimu bagahimbaza umuganuro ibi rero byace bihindura umurundi uno munsi uca usanga mu mutwe wiwe hari ibindi bintu yita ngo naberanda abantu abazungu bace batangura kuza bararema mu birabure yuko mu banyafrika mu barundi yuko ivyaba ari bishetani kwa kwitwa amazina y'ikirundi bavyita ngo ngo namazina y'ubushenzi niko bavyita kugira bareme mu Murundi yuko mu bwonko bwiwe yuko ibintu vyiwe ari bishetani ari ibintu bibi nuko rero twatanguye kuronka amazina y'ibifaransa no musi hajamo n'ivyongereza bica bifatana n'ikindi kintu subukiriso gusa canke ubwisilamu nakubwiye ko ari abantu no musi bitwa ba Isa ba Abdul ba Ibrahim bandi kuko na Islam irafise influence harimo akaboko ka Islam harimo akaboko k'ubukiriso kuri aya mazina ubona abarundi bitwa no munsi ngo ba Dieudonné bande ba Jean ba Pierre ba Jacques udusanga abarundi no munsi bitwa amazina muri Bibiliya yo muri Korowani amazina y'abarabu amazina y'abanyaburayi ibi byose ni tituka ry'umuco ku bwanje abarundi bakwiye kwitwa amazina y'ikirundi ubyaye umwana ukamwita amazina y'ikirundi uko niko gutera iteka abasokuruza bawe niko kuba umurundi ibi bice bifatana n'iki n'ikintu bita authenticité africaine ca Mobutu muri Kongo ikiri Zaire Mobutu yavutse yitwa Joseph Désiré Mobutu ariko kuko iryo rya Joseph Désiré ni izina ry'igikirisu mugabo acazana ikintu bita authenticité africaine nk'akarorero ya Mobutu yavuze ati jewe navutse nitwa Désiré Joseph Désiré izina ry'ubukirisu yari Joseph Désiré hamwe na Mobutu izina ry'ikongomani mugabo aravuga ati ubu muri Zaire haje ikintu citwa authenticité africaine abakongomani mwese nimukureko amazina y'ubukirisu nitwa amazina ahuye n'indimi ziwanyu niho rero Mobutu yaciye yitwa Mobutu Sese Seko kuko mbengu wa Zabanga iryo niryo zina rero Mobutu yaciye ahindura ako nakarorero keza dushobora kwigira ku munyafrika mwene wacu yano umuntu yamenyekanye nk'umuntu yakunze inda zerubaka amazu i Burayi ico ni ikintu kibi nta muntu kimwigirako cyo kudakunda bene wabo igihugu ariko ico kintu ca authenticité africaine kubwanje ni filosofi nziza cyane abanyafrika tugiye gukurikira kandi yari n'abarundi ubiravye uno munsi muri urungano rw'uno munsi bariko barita abana babo amazina y'ikirundi sinzi kurabibona nico ni ikintu ciza cyane ndizera yuko mu myaka iri imbere abantu bazojijuka bige kubakira ku muzi w'igisekuruza cawo kujya basokuruza bita abana babo amazina y'ikirundi n'abarundi bavyigane ni ikintu ciza cyane gihesha iteka igihugu gihesha iteka basokuruza hamwe abarundi bo kwijukira gusubira kwita amazina abana babo amazina y'ikirundi adatanze na y'ikizungu haje ushaka kuzana icizere yuko umuco uzosogira akamaro mu gihugu cyacu ego urakoze cyane je nibaza yuko uyu niwo muco w'iwacu amazina y'ikirundi niyo muco w'iwacu nkuko byamye kuri basokuruza nibaza yuko ari umuco wo kugendera kuko umuntu agizwe n'umuco nico gituma ubona n'abazungu nta muzungu ashobora kwitwa Dushime nta muzungu ashobora kwitwa Sebitungwa uyu muzungu ntabaho kuko bo bubakiye ku mico y'iwabo nta mwarabu ashobora kwitwa Cambarantama nta mwarabu ashobora kwitwa Rugamba kuko bubakiye ku mico y'iwabo rero n'abarundi dukwiye kubakira ku muzi w'igisokuruza dukwiye gukunda ikirundi dukwiye gukunda amazina y'ikirundi
ibi bintu byuko usanga umwana ngo yitwa Darcy ngo Rodrigue, ibi ni ibintu by'intege nke. N'abantu baba barataye umuco, dukwiye kujijuka. Canke ngo kitwa umwana w'umukobwa ngo Bera ngo Krista, ibi ni tituka ry'umuco. Ni tituka ry'umuco, dukwiye kuvavanura navyo, tukubakira ku muzi wa sokuruza, kujya abasokuruza bakora ibintu bitandukanye, tukabona yuko dukwiye kubibandanya. Atari uko ntushobora kuvuga ngo uri umurundi ngo warikukiye utarubakira ku muzi wa sokuruza wawe. Kuko ikintu ca mbere umuzungu yagize ni ugukata uruzogi rwaduhuza n'abasokuruza. Uko gufata ibintu by'iwacu ngo ni bishetani. Yamazina y'ikirundi ngo namazina y'ubushenzi. Ubyara umwana umwita Darcy, umwita Rodrigue, umwita Bera, umwita Krista. Ibyo ni ibintu by'intege nke. Umurundi yarakwiye kubakira ku gisekuruza ciwe. Kujya abasokuruza bakora ibintu imbere yo mu 1930. Ubukiriso butaraza. Kuko niyo novuga ko hari abarundi abarundi batarononekara. Sinzi kushaka unyumva ico ndishaka kuvuga. Tuvuga ko abarundi bari bakiri ku munsi. Bagira umuco bagira akaranga k'igihugu. Kuko idini n'urudandazo rw'umuco. Uranka akarorero nk'abarabo iyo Islam, iyo umuntu ari muri Islam acambara amakanzu, cahimbaza ibintu vy'amarayide, cavuga ururimi rw'icarabo yari karasenga. No muri Katolika imbere yo mu 1960 ni naba ntihenze. Kuko niho habaye konsile yakuyeho ikilatini. Mugabo uravye nk'abatama ba kera muyaze baravuga ko kera imbere y'1960 basenga mu kilatini. Kuko ivyo bintu vy'amadini iyo vyaremewe yabiroma canke muri Moyen-Orient, izo ndimi zabo bakoresha mu kurema izo mana nizo bakoresha no mu kuzisenga. Rero nico gituma abarundi dukwiye kubakira ku muzi wa basokuruza. Ubyaye umwana mwita amazina y'ikirundi. Ivyo bintu byo kwita amazina abana y'igifaransa y'icongereza ni umunyantege nke. Aha haca hinjira mu ikindi kintu citwa ubusirimu. Abantu bariko bariga ntibakicubakiye ku muzi wa basokuruza. Iyo yize agatanga kuvuga igifaransa n'icongereza abona umenga n'ubusirimu, abona umenga abaye ikintu c'igihangange c'igitangaza, akabikwegeramwo umwana wiwe. Agatangura kumwita amazina y'ibifaransa n'ivyongereza kumva araryohewe. Nibijya mubona n'imiryango imwe imwe bita ngo n'abasirimu. Umuvyeyi agumaganira n'umwana w'igifaransa n'icongereza, nta muntu ayaganiriza umwana kirundi ngo amucire umugani. Ivyo byose nibikibaho. Byose n'ubunyantege nke, ni ibintu vyerekana yuko iyo tuvuga ngo twarikukiye no guswaganya, kwikukira no kubakira ku muzi, no kubakira ku muco w'iwanyu. Nuvuga ngo warikukiye, niyo vuga ngo warikukiye ukiri mu bintu bikugira umuzungu, bikugira umwarabu, kanatsinda n'abajya abantu ntibadukunda. Uri umunyafrika ntibagukunda. Urabumva abanyafrika nyine bafatwa nabi muri ivyo bihugu by'abarabu, ko nabirabura gusa. Kamenga ni igicumuro yacumuye. Abazungu ntibadukunda, nitwe dukwiye kwikunda. Tukubakira ku muzi wa sokuruza, tukaba twebwe abanyafrika, abarundi. Urakoze. Uno munsi abanyafrika cyangwa dufatira mbenga iwacu mu Burundi, amazina twitwa sayi wacu. Amadini dusengeramo sayi wacu. Indimi dukunda gushira imbere sizi wacu. Mbega ivyo bigira ingaruka izahe mu bijanye n'umuco? Vyovyo. Ego ibyo byose by'indimi, Gifaransa, Icongereza, indimi ni nziza cyane. Mugaje no hanura abanyafrika kubikoresha mu bya diplomasi canke mu by'ubudandaje. Iby'ibihugu n'ubudandaje. Kuko none n'abashinwa naho bubakiye bakunda igishinwa cabo, ariko barakoresha Icongereza kuko basubini bashora mu mahanga. Barakeneye Icongereza kibahuza n'ubundi bwoko bwo mu isi. N'abanyafrika nitwiye gukoresha indimi nimba ari Icongereza, igishinwa, ikirusiya, tukabikoresha mu buryo bwa diplomasi. Kuko ivyo bihugu turabikeneye mu buryo bw'imibano. N'umunsi urabona yuko hari ibintu bya gisirikare, ibihugu biraterana, hari ibintu bitabariye. Uburundi wabukeneye ibindi bihugu. Rero izo ndimi zokora muri ivyo bisata bya diplomasi. Mugabo kuja muri izo ndimi uziganiriza umwana wawe muhira si ibintu vyiza, vyerekana itituka ry'umuco. Ivyo vy'amazina vyose usanga umwana bamwita amazina muri Bibiliya ni igitabo c'abarundi. Nta barundi barimo. Nta bantu zo kumva muri Bibiliya bo mu buragane bibutanyerera biburunga nta bariyo. Kuko n'ibintu n'amadini mazanano n'amadini yaremewe mu yandi hakurya y'amazi. Hanyuma kubera habaye ubukoroni
umwizigisaba baratsindwa abadasigana biwe barabarasa ba von Bering bajya badagi barabarashe hajya niyo byahereye iyo mwizigisaba atsinda uno munsi abarundi babitwa amazina y'ikirundi baba bantu bagaterekera imizimu bagahimbaza umuganuro ibintu byose by'ubukoroni ubona byashinze imizi ni kubera abasokuruza batsinzwe hari umupanafricaniste yitwa Amamazama wo mu gihugu ni n'abantihenze ca Guadeloupe mu bantu baharaniye ubwigenge bwa Afrika niwe yavuze ngo abanyafrika twabaye abakirisu n'abisilamu kubera twatsinzwe rero muri Afrika no mu Burundi uravye neza ukoze umwiyozo mu bijanye n'akahise ibi bintu byose by'ubukoroni by'amazina ibintu byose ubona by'ubukoroni byakunze kora mwizigisabo yatsinzwe na von Bering yararongoye abasirikare b'abadagi bararasa bakoresha ibigwanisho vya mitrailleuses barica abadasigana ba mwizigisabo nta kundi baremera barayoboka kwari bayi barushijwe inguvu naho wacuba umuryango haza abamissionari batangura kwigisha abarundi ngo amazina yabo bahorana meza cane gose ngo nayo ubushenzi ngo bahindutse ivyaremwe bishasha ya christianisme cyo bituma usomye nk'igitabo citwa Code Noir canditswe n'umwami Louis XVI w'Ufaransa muri ico gitabo harimo ikintu cyo kubatiza nimaze ko ni ku rupapuro rwa gatatu kuri article ya kabiri harimo ico kintu cyo kubatiza abanyafrika niryo tegeko yatanze hano hose ari amakoloni y'Ubufaransa kubabatiza uravye abamissionari ukuntu bajana n'umukoroni afise urusoro mu missionari akaba afise bibiliya ibyo byose ni imikenyero agira akoresha kugira ngo batandukanye umunyafrika n'igisekuruza ciwe naho rero byose byavuye kuba uno munsi ubona abantu bose amazina ngo nayo ubweranda ibyo byose ni itituka ry'umuco ukazibona abantu ko baratamba ngo barikukiye mbega ukwikukira baratahura ico arico ukwikukira bisaba ya formatage abazungu bagira abanyafrika kubahindura amarobo tubivavanura navyo tugasubira ku muzi w'abasokuruza wa mutama wa kera imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 1930 mbega yitwa amazina yayo tukavyigana tukigana uko bari babayeho suba ngo twambara utubindo ngo n'impuzu z'igiti zo mu manda ibyo twabihinyanyura ukundi mugabo ni byiza gusubira ku muzi kubakira ku gisokuruza ciwacu nivyo je mbona bibereye murakoze cyane mutabazi hamwe abarundi batokwikubita gashi ngo bagaruke ku muzi bakabandanya bita amazina abana babo amazina y'ikizungu yavuye twita ngo nayo igisirimu ntibikubite agashi ngo bagaruke ku muzi bashoye kwita abana babo ngo bantare bande y'amazina bavuga y'ikirundi bari batuma ejo twibagira n'amazina y'ikirundi burundu ego urakoze cyane je mbona honyine wewe ni wiha igicapo c'umunyama umushinwa ararenganye arumvise umurundi yitwa Edouard yitwa Herbert uyu mushinwa mu mutwe wiwe twumva yiyumviriye iwabo bitwa amazina yabo urana president w'ubushinwa yitwa Jinping uravye amazina yabo n'amazina ahuye n'igisekuruza ciwabo amazina y'akaranga kiwabo ururimi rw'iwabo nta mushinwa yitwa Edouard ari ntibishoboka rero iyumvira ico gicapo cyo mushinwa abonye umwirabure yitwa amazina y'igifaransa canke y'icongereza nta kindi kintu bisigura abantu bakengeretse nitwe dutuma abantu badukengera nitwa by'ukuri abanyafrika abarundi dushaka iteka nuko dusubira ku muzi w'abasokuruza tukubakira ku muco iyo niyo nsiguro yonyine y'abantu bikukiye kuko witwa Edouard rero witwa Abel ukajuja kuri stade ugatamba ngo mwarikukiye ukwikukira baraguharanira ni kwagarukiye mu rugamba rwa gasore na mirerekano na ntidendereza kurabandanya na bamuhigwa ukwikukira ni filozofi twavuga ko ari kwiyambura uyambura cagihuzu umukoroni yakwambitse ukambara wamutamana kuri sogokuruza ko niko kwikukira wigana urabona ati harabaye yitituka umukoroni yakoresheje imikenyuri niyi rero ndayisambuye suye kuri wa muzi wa sogokuruza suye kwitwa y'amazina ya basokuruza bitwa ba muhigwe
hari ikindi kintu numva novuga, hari ukuntu nko mu muryango iyo habaye impfu nyinshi bashobora gusanga umuntu afise abana 7 mugabo ugasanga 5 barapfuye. Burya abana b'inyuma yarashobora kubita amazina y'ibikoko ko ari ukwemera kwa basokuruza, akamwita sato, akamwita kabwa, akamwita ngurube. Bwari uburyo bwo kugira ngo niko bobo bemera kugira ngo urupfu ruje rubone ntirubone ko ari umuntu, rubone yuko ari igikoko rusha ngo rubandanye. Niko basokuruza bemera. Jenge kuraba ukuntu basokuruza bita amana amazina bagira kubijanye n'ikibara bararana mu kibano. Hari amazina asanga bangenda banyikwa baritoraguza. Yego. Amazina nk'aya asanga ari amazina bivanye n'ikibano babayemo. Yego, ikindi kintu nokongera ko nibi amazina ngo ndi ku Mana ngo bavyara Imana, ivyo kera nivyabaho. Amazina unabiravye n'amazina y'ikirundi yarahinyanyuwe. Ibintu byo kwinginga ngo Imana, ikintu babwiyeho kiri hejuru y'ibicu kiguma kibitegereza ngo kibitayeho, iyo bintu abazungu bagiye babigisha mu bukoroni. Ariko uravye amazina y'abakera y'abasokuruza nta bintu vy'Imana byaba birimo. Uravye amazina ukoze umwihwezo amazina y'abantu bakera. Je nihereyeho nk'akarorero, urana jewe ndi mwene Ndayizeye mwene ntibarufata, wabiri hanyuma wakibangure, wagwiramba. Urabona yuko izina rimwe ikintu c'Imana riri kuri Ndayizeye data mbyara. Ariko abandi bantu nta bintu ntibarufata, gwiramba, kibangure. Urumva ko ta bintu vy'Imana biba birimo. N'abandi bantu nawe wirabiye ko na cameraman yirabiye ko igisekuruza ciwe uzusanga yuko ivyo bintu vy'Imana tabirimo. Ni ibintu byazananye ucura bijya intervale ukirisi waje mu Burundi mu 1930 buzanye kanonika amaze gufuta abamissionnaire baramaze gushinga imizi naho byahereye niyo tanga kuzi ibintu by'amazina bindi bitahura. Murakoze cyane imfura nzima, murakoze kudusigurira neza ivy'amazina n'ingene abanyafrika twataye akaranga kacu mu kwita amazina y'abana bacu tukabita amazina y'abanyaburaya tudafise kandi dufise ayi wacu. Ni ikintu kidasanzwe aho uno munsi tusanga dufise amazina y'ikizungu mu gihe dufise amazina y'iwacu. Rero nuvuga ko ari ikintu kidasanzwe, uwumvije kino kiganiro tuba ko agiye guhindura ibintu. Uwumvije kino kiganiro gushaka gihere nibaza ko yaratwemo ikibazo kidasanzwe. Twoshimira wese yakurikirana kino kiganiro ati Imana iguhezagire, uko twese dukeneye kumenya tugira umuco, tugire nakaranga katuranga. Mbega n'icyayi ikintu wotekerera abanywanyi ba Akejo Media? Ego, Akejo Media ndabashimiye cyane kuba mwampaye ikiganiro n'ikindi gihe muzontumire nzo kwitaba. Je ikintu numva no hanura abarundi cyane nkuko wabivuze, urungano rw'uno munsi ego bavyeyi bacu baraguye mu makosa batwita amazina y'ivyo bizungu, ivyongereza, ibifaransa, hari n'amazina y'ibiratini n'ibigiriki. Ivyo nitituka ry'umuco baraguye mu mutego nahacu. Ni twebwe dukwiye kwisuzuma tukavuga ati mbega vyatugoreye hehe, tugakosora amakosa abavyeyi bakoze. Muntu wimirije kuronka ikibondo, umwana wawe umwigisha umuryango avamo. Ubu buntu bw'imigera yindi ngo by'abahutu n'abatutsi byose abarundi bakutuvana navyo. Umwana wawe umwigisha umuryango avamo, umwigishe igisekuruza ciwe, uri mwene naka wanaka ibisekuruza nka 5. Ivyo nivyo byiza umwana w'umurundi akwiye kwigishwa ijya migani ya haraba ikagaruka guterama iruhande y'igicaniro, ukamwisha ko kubanwa no guterekera imizima ari ibintu byiza atari bibi atari amashetani. Ivyo nivyo byotuma umwana w'umurundi akomera mu bwonko, kuko ukwikukira gukiye kujana n'abantu bakomeye. Narabivuze kenshi namandiko ndabisubiramo. Ishamba isimeze nk'ishamba, uragakoko k'intege nke urazimangana. Mwishamba uri kintu igikoko c'intege nke nta kindi kintu giba gisigaye atari kuzimangana. Umuntu wese afise yimirije kuronka ikibondo, umwigishe imiryango, umwigishe igisekuruza ciwe. Ibi bintu by'ubuvirisi by'imigerango by'abahutu n'abatutsi byose bikavaho. Umwana w'umurundi yigishwe umuryango, yigishwe igisekuruza ciwe. Ivyo nivyo kugira ubwonko bwiwe bukomere, kuko isi n'ishamba. Mwishamba uragakoko k'intege nke urazimangana, tiza gukomera. Dugiye gukora nk'abantu muri Aziya, Abashinwa, Abayapani, Abahindi, kujya bakoresha umuco nk'ikigwanisho, tukabikoresha tugasubira ku muzi, tukubakira ku gisekuruza ciwacu.
nivyo numva je no himiriza no hanura abarundi bene wacu. Murakoze cyane katuva ati naho ubutaha tutonga tugutumire ko mutuyagira neza mutugisha cyane bako ari ibintu bidasanzwe bati reka tubahe mugire umunsi mwiza mugire aho mubahwe mugire n'amahoro aho mubaye kuko amahoro ni yazo bwa mbere hama ibindi bigakurikira. Murakoze cyane. Yes, bakunzi ba Kejo Media, bakunzi b'ibintu bivyiza gusa, bakunzi mukunda ibintu bitagase. Uno munsi nabazanye ku kibanza kinini, ndibaza murakibona. Iki kibanza abantu b'Imana kiri ku isoko. Ndabwiye ko Kejo Media igerageza ku promoting ibintu bizima, ikagerageza kwerekana ibintu bizima. Niyo mpamvu nuno munsi nabazanye iki kibanza kiri ku isoko. Iki kibanza gikeneye amafaranga, gikeneye umuntu acubakamo, ariko ayo mafaranga imbere yuko aboneka reka ndaguhe na adresse ya nyayo. Ni kuri Africaine mu Nyabugete, ahantu harakayaga hameze neza, si ahantu uzoryama ukumva ubushuhe gusa nibwo bugusanga mu nzu. Si ibyo gusa, iyi parcelle ihagaze muri are zine gusa. Kuri ubwo umaze kuzana umufungo wawe ucubona nimero ngaho hamugahamagara bakakwiteramwo parcelle. Nuko Kejo Media umenye yuko yamamaza ibintu bizima, nabandi mushaka kwamamaza muze hano mwamamaze. Karibu murahawe ikaze kuri Kejo Media.